vukana hanyuma bakagirana ishari nk'aho wabyumva jalousie bakagirana ishari kugeza aho bicana kubera nyine jalousie tuba turonse nka pause rero duca dushamwe ibindi turakina n'amaje kuryoherwa gusa tukagira ibiganiro n'abandi bantu. Nkiri muri Congo nakundaga kureba Alvin, ndagira ngo ni umurundi. Alvin naramukundaga pe, nakundaga kandi kuyitangura nkayiraba nuvo kandi nkumva kandi ni filime nziza cyane gose nabiri kunzira nkaga ni filime nziza gose umuntu yayikinye vraiment yariyumviriye n'ibintu yakinye ari ibintu byiza cyane gose nubu ngira mugisha narayiraba nkarira kabiri gatatu. Nakuriye muri Congo ahantu bita Goma, ariko Goma iri ruhande rwa Gisenyi, urabona Gisenyi mu Rwanda urahabona. Donc nahantu menyereye kujya nko gusurana ugasanga bari kukivuga nawe ugahita ufatiraho tu. Twe tuvuga Ikinyamurenge. Kumbe basi uri umunyamurenge ne kumenga wari watinye kubivuga. Oya ntago wabimbaje ngende umunyamurenge muri kubona ko biboneka. Rero kubera nta mukobwa twari bwawe uri umunyamurenge ndamurabe neza. Vukana hanyuma bakagirana ishari nk'aho wabyumva jalousie bakagirana ishari kugeza aho bicana kubera nyine jalousie. What's up guys, nibaze ko mumeze neza aho muri mumeze neza muri gahunda zanyu za misi yose murimo ibikorwa byanyu bibandanya bigenda bitera imbere. Ni kwa kundi hahandi nyene kuri Achieve Your Dream TV aho twongeye guhura namwe ukaba ari umunezero mwinshi tubishimira kuko muri abantu bacu mwebwe nyene muri ko mugenda muturaba ku ma screen yanyu arumva yuko bibari ibintu tubishimira. Ni Chiza 257 on mic akaba rero muri za gahunda twama tubafitiye atubabwira yuko twatafite byinshi tubazanira bivuye hirya no hino mutari bwabone cyangwa se mwana musanzwe muzi ariko mubwirizwa kumenya ukungene babiriko bigenda. Narababwiye turi mu igihugu kiri kugenda gitera imbere mu bice bigiye bitandukanye, haba mu buzima busanzwe bw'abantu nabusanga bagenda batera imbere rugasanga nibisata byose bagenda bakorera mu genda bitera imbere. Ni muri bwa bumwe rero uyu munsi twabazaniye itimu mubona ngaha imbere yanyu mubona uko ari abantu bameze neza abigeme buzuye, ariko nimba mvuze ko arabigeme ari abamama baraza kumbabarira, ariko no mama bari umwigeme. Nuko rero ni cya gisata cya kindi nyene cha filme uyu munsi nico tubagarukaniye kugira ngo tubereke ivyiza biri muri ico gisata cha filme kugira mugende munabona naho ico gisata kigeze. Nabwiye yuko turiko tugenda dutera imbere mu mpande zose, ari nako ngenda mpa ikaze babigeme ndababwira ati murahawe ikaze, nongera mbabaza ati mumeze fresh. Tumeze neza. Amugenza wawe ameze fresh. Nanjye meze neza. Nuko rero narentangwe mvuga ati mpavasanga ndabise abigeme muri abamama bubatse cyangwa bafise bagize mamaze kugera gutera indi ntambwe, ariko nibaze ko hose ntihenze nta ngorane. Oya ntiwihenze turabigeme. Turabaselibateri. Celibateri ariko nibaze ko mutari yangaje. No. Nabibona. Ariko noneho no kuba umumama burya naryo nirindi teka. Niteka bizoshika. Uno musi rero kuba mutugendeye uno musi ngaha mwimva gute? Je nimva neza kuko nkibona abantu nkamwe bwe muri imbere yacu twashoboye guhura, ngira ngo nuko ninyegeje kamera gatonya, ariko murabona yuko naryohewe. Mwe namwe gute? Aya natwe turaryohewe, nibaze ko na mugenzi bararyohewe, tumeze neza mva kubana namwe natwe niteka dasanzwe. Vraiment twumva twishimiye cyane kubana namwe. Yes, muri kuri screen z'abantu bagiye batandukanye bariko bagenda baraba batangiye kubona aya image ari imbere yabo, baravuga ati aba bantu ko bameze fresh, bari cute, bari fit, ukutubabona ati bahava baba baje batuzaniye iki. Ivyo ni ibintu batanguye kwibaza, ariko ndababwira yuko ibiri nyuma ivyo mugira muhave mutubwira ari vyinshi kandi vyizana cyane ko namaze ku introduce havuga ati ni muri cha gisata cha filme. Nibaze ko ari abanyene. Ego. Nuko rero tubwira ko nk'abantu musanzwe muri mu gisata cha filme first of all kugira mwidondore n'abantu muratubwira abo muri bo muje nk'abande tubakirenga uko je nubwo nabamenye abariko barakeneye kubamenya abo muri bo.
je nitwa Florence n'uyu nanjye nitwa Benite. Benite na Florence. Ya ndabaza Florence hariya navuze ati none tubabonye nkuko bariko babaraba babonye Benite na Florence tubafate ko muvukana canke hari irindi sano ribahuje. Mu kuvukana n'ibyo turavukana ariko ikintu kiduhuje cyane cyatumye turi ngaha ni groupe yacu ariyo groupe dukiniramo sinema yitwa Dream Team niyo iduhuza cyane. Muhuriye muri Dream Team abantu mukina filime vuze ko muvukana nyene mu ndimwe cyane ni bwa bumwe twese dusanze tuvuga tujya ni mushikanje nawe musaza we kuno turavukana nyene mu byo dukora donc tuvukana ni kujya twumvikana ibyo tuvuga dusanga tubihuje hamwe nta kiri umugenzi n'umuvukanye umuvukanye kandi icyaduhuje ni Dream Team. Dream Team turavye aha twabonye ko twabakiriye muri babiri muri ngaha duhava dusanga ari couple canke Dream Team n'umuryango wagutse w'abantu musanze mukina na film. Okay, Dream Team irimo abantu benshi irimo ntabwo ari twe babiri gusa hari abandi batashobotse kubona kanga kuri kamera bari mu bindi bikorwa gusa Dream Team irimo abantu benshi irimo abajene b'abasore abakobwa harimo n'abamama batangiye kwinjira abantu bose bafite impano barinjira ntahorane. Mbaza uwo bita Benite ati musanze muri abantu benshi muhurikiye muri Dream Team nk'ahantu muri ko mukina filime kuva ryari mugize umuryango Dream Team. Mwanje naje nsanga Dream Team yari kihaba ntago natindamo gusa nasanze je crois mazemo nk'amezi 4 mois niyo maze muri Dream Team ariko imaze ndagira ngo yari maze nk'umwaka iriho inani. We waje no kuvuga izi amezi 4 winjiye muri Dream Team ibikorwa basanze urumva biremze ngira ngo mpavasanga ivyo maze kuboneka mwari biki. Ni biki gusa. Okay, tubaza nka nchembaza mugenza we Florence ngira ngo wewe numurambe ndamuravye mbonye no kungene yaje ngira ngo Florence nibaze we basi ko umazemo igihe muri Dream Team. Dream Team nk'ubwo nawe dushobora gusanga atari we wayitanguje ibikorwa byanyu mu gihe umazemo byatanguye gute ubu muri ko mukora gute? Dream Team icyambere twakora ibiganiro bisanzwe amaje kuri Clementine TV show twakora nyine ibintu bisanzwe hama hagera igihe tubona ko dukwiye gutera intambwe tuje imbere hama tugenda muri cinema tumaze kura muri cinema n'abandi n'indi team nyine twari turi kumwe twahora dukorana turavuga mubona gute tugerageje film kubera nabantu bafise impano hama turabaye katwigerageze hama tumaze kuvyumvikana twese ko twobikora hanyuma tugira group tuyita Dream Team. Benite nawe ni yaje umviwe yaje ibyo vy'amaje tubihagaritse yaje dutanguye film umva film nawe yarayitanguye gusa nyine ibintu byo vy'amaje ibindi biganiro bisanzwe siho yarari gusa cinema twayitanguzanye nawe. Ubu mugeze muri cinema mwahereye muri comedy canke kunezereza abantu mu bundi buryo bice mu video duto ntiyari comedy yari ibiganiro kuganira n'abantu kumva ivyumviro vyabo gukina amaje yo kwinezereza nyene mu buzima busanzwe ivyo nivyo twahora dukora mbere yuko tugira film. Byaraja ahagaragara abantu bakabibona bakabakurikirana bari babazi nk'umwe mutaragira team. Ego abantu bashaka kugenda kubiraba biri kuri Clementine TV show barashaka kugenda bakavyirebera ni ibintu nyene abantu bakunda baradusaba cyane ngo tubandanye tubibagirira mugabo tubonye ko tumaze kugenda muri film tubona ko film dutwaye umwanya munini cyane gose bituma tubanza
kuguma kwanza muri film, ibindi tuzobikora nyuma. Byose turabikora gusa ibindi tuzobikora nyuma. uzi ko nkikubona ahubwo nabonye umenga ati umuntu tugira dukorana ijyambere ikiganiro mugaka kumenga hari handi hantu nasanze ndamuzi kumbe ngira ngo nanje noma nakubonye social media muri izo muri utwo tuvideo ngira ngo mwarakora tugatembera ukunuko nibaze ko araho wambonye nyene. Ubu rero muri timu yanyu ubu muriko mukora gute mugejeje hehe? Novuga ko twatanguye bigoye kubera twatanguye ari ibintu tutamenyereye, ibintu tubona nyine ibintu bigoye, mugabo aho tugejeje tugeze ku ntambwe natwe twishimi, intambwe novuga ivyo tumaze kugeraho ni ibintu tubona tukavuga vraiment iki cyumviro twagize ko kiratuvyarira umusaruro mu byo tubona. Ambaza kwa Benite nawe Beni, wewe wavuze ati wewe nimaremwe iminsi mikenya naenda kugoye mpera kure nje nyuma gose nkumbore ntarinzi yuko uri recruiter mashasha, ariko ngira ngo umuntu asanze atwara Dream TV ngira ngo yari yabonye abona ko impano yawe nawe ikeneye kuza muri Dream TV, uko mbonye umenga sahava sanga performinga kurusha nabo hasanze. ntago ari nje babibona, nje sinabyibonera urumva, gusa mpora ngira compliment, abantu bankomplimenta ngo courage, turabona ufite impano, bigatuma ngira iyo courage yo komeza gutyo tu. Kandi usa n'umuntu amenyereye kamera, usanga TikTok bijya nikoresha gose. Ndayikoresha. Ega sasova hunda ndakuraza navuga ati uyu mukobwa swati sijyambere yazobagiye kamera nyimba arafite impano gukina filme, arashobora kuba yaravyiyumvira muga kabatari bwabijemo. Kandi nibaza yuko kuva ugiye muri Dream Team nk'umukinyi wa filme mugiye gukina ryari ryo ryambere utanguye kwitabira ko wacu gukina filme? Ego cyari yo jambere, ahandi warakurikirana ivy'abandi, warusanze ufise ico ciyumviro ubikunda cyane yari ni rêve yanje gukina filme, kuba umustari wasi nkamenyekana biciye muri filme. Cyane Entreta rero mbeko numva tuko tuvugana haraza moto y'ikinyarwanda VP imeze gute cyane recruitment yawe yakozwe ivuye mu Rwanda? Oya ntago mvuye mu Rwanda, nakuriye muri Congo ahantu bita Goma, ariko Goma iri ruhande rwa Gisenyi, urabona Gisenyi mu Rwanda urahabona, donc na ahantu menyereye kujya nko gusurana, ugasanga ari kukivuga nawe ukayitufatiraho tu. None hajya muri Congo hari abantu bavuga ikinyarwanda atari abanyarwanda cyane? Twe tuvuga ikinyamurenge. Kumbe basi uri umunyamurenge, ne kumenga wari watinye kubivuga? Oya ntago babimbaje, ngende umunyamurenge muri kubona ko biboneka. Rero kubera nta mukobwa twari bwawe umunyamurenge ndamurabe neza, umva niyo mpamvu nk'ubu bica bingora kugira nshinda kwidantisha, mugangira ngo nkikubona nkumva na ton yiwawe, niyo mpamvu nakubajije kumenga haje mu kinyarwanda uri umunyarwanda kunuku, ariko n'abanyamurenge umenga bari entre les deux, Burundi, Rwanda, Congo, kandi baze ko hose usanze uhagiye wisanga uri ariza tangorane. Nuko rero mbe uzi yuko abantu benshi batari bamenyereye ku ma screen dufatiye ku cinema ndundi canke entertainment yo mu Burundi, ntibamenyereye babona image y'umunyamurenge. Guys, abantu mudukurikirana, uwa mbere ngunda mubazaniye n'umunyamurenge. Mbe hajya novuga umunyamurenge kazi amujya tuvuga umurundi kazi. Okay, ndabazaniye umunyamurenge kazi, ngamubona ko aje ameze neza, mwumvise yuko atanguye gukina filme, ariko umva ngira ngo yari impano isanzwe iri muri we. Nuko rero abantu mukunda abanyamurenge, mukunda n'ivyabo n'ivyo bakora, uwa mbere no muze murabire kuri uyu. Nuko rero ahama mvuga muri ibikorwa vyiwawe uje gukina filme, urabiye naho wabisanze, wasanze bimeze gute, uko wavyibaza, uko wibaza uzobisanga, niko wabisanze byagenze gute? Niko nabisanze kuko deja ni ikintu cyari kindimo, nta bishasha nasanze, gusa nasanze ukuntu mbibona ku bandi
ni nako biri muri group yacu ya Dream Team nsanga ari ibintu bisanzwe biri normal kandi barabizi pe bafite impano bose. Bafite impano mwasanze mwese mufite impano uravye kumwe muri kumukora mubona mfatiye kuri wewe aho wabasanze bona mufise aho muri ko muragira twe njyewe cyane ko uravye ko aho wabasanze n'ahantu mugeze bambwiye ko amezi ashika 4 winjiye ubona mufise aho muri ko murava n'aho muri ko muraje. Yego harahari pe kandi n'ahantu heza turiko turaje. Neko menga gusumenga watinye kamera. Oh yeah. Ngerageje ko nakubonye inyuma ya kamera umenga ubu uri kurayitinya bya. Ntabwo nayitinya kuko ndayimenyere. Usanga ukunda ngira ngo ata sene nimwe mukina ugenda udaciye kuri kamera. Hama nsubira mbaza mugenza yagutanguriye agutangura muri Dream Team Florence. Ubu yarambwiye ko ahantu mugeze ari aho gushima muri ibi nabiri ivyo maze gukora ibikorwa mufise mumaze kugira ko muri Dream Team ni nkibiye. Dream Team abantu bagiye kuraba no kuri Clementine TV show bakaraba ibintu twatanguriye sinema ya mbere twakoze bakareba niyi ariyo twaje kuvuga ko cyane iyi nshasha dukinye muri no minsi barabona ko hari difference nini cyane gose kwe kubakinyi no ku bakameramani byose byarahindutse ubu twateye indi ntambwe twatangiye kumva umengo n'ubuzima mbere twaratinye n'amakamera ugasanga ugiye kuri kamera n'amajambo yabuze yo kuvuga mugabo ubu kamera baye ikintu gisanzwe kuri twebwe umuntu wese ariyumva kandi imbere ari benshi batinya mugabo ubu byabaye ubuzima bwacu donc birasanzwe ubu. Mwavuze yuko muri Dream Team muri umuryango wagutse muri abahungu n'abakobwa cyane muri abakobwa gusa? Turaba abahungu n'abakobwa. Nteko mutaje muri nka couple mbone Florence mbone nka Eric akarorero. Changa abahungu mwarabahenze mubashira kuri kamera byonyene. Usanga mwarabahenze mubashira kuri kamera kugira ngo ntibaze baboneke mu ntuze. Muzobatumire muzobabona. Oya gusa impamvu bataje hari abanyeshuri hari n'abandi bakora donc ntibabonye umwanya nitwabona umwanya twese ibintu ababonetse ni twebwe ngira natwe ntangorane twaba donc mwabakwefye canke mugani bazo gahunda bayizi kwa mwaje ngahari nkuko mwari kuza nka mwese tukabagwa tukubura naho tubakirira. Oya ntagari ngorane gusa ingorane je navuze ko ubu bari ku ishuri. Ubu bamwe bari ku ishuri kwera bariga bamwe bari ku ishuri abandi bari mu kazi ntibari kuboneka. Bien sûr ko mutari kurongera umwanya rimwe ariko rero mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora aho mugeze ubu ibikorwa bishasha mwamufise ni nkibiye. Ubu turafise seri nshasha tumaze no gupostinga ko partie ya mbere ashaka kugenda kuyiraba yitwa Ishari ry'umuvukanyi. Ni seri nziza cyane tumaze gupostinga ko agaparti kamwe gusa mugabo abantu baguma tubaza ni ryari muzopostinga indi parti ni ryari bica bitwankuraje bikabona ko ivyo tuko turakora abantu bakora bishima. Ni seri dupostinga donc chaque samedi tuba dufite ko agaparti gashaje. Ni mumaze gushira ko agaparti kamwe seri yitwa Ishavu Ishari ry'umuvukanyi. Okay umuvuze ati buri semaine muzoza mushira ko agaparti no kuvuga dufate ko akoma gashize ko la fois passée samedi iherutse. Samedi passé. Twumvise rero Ishari ry'umuvukanyi ngira ngo nanavuze Ishavu mugabo n'Ishavu n'Ishari ni bya bindi ariko twumva iki muri iyo filme gisanzwe kiri muri iyo filme kuko nk'umuntu ariko arabaraba arashobora guca yibaza nkuko ndababajije duce twumva iki coca gituma aza kuraba iyo filme acaza gushaka iyo filme ayirabe nk'Ishari ry'umuvukanyi igizwe n'iki harimo iki? Ishari ry'umuvukanyi donc uko izina nyine ribivuga ni ishari ry'abantu bavukana nyine n'abantu bavukana hanyuma bakagira ishari nk'aho wanyumva jalousie
bakagirana ishari kugeza aho bicara kubera nyine jalousie. Parti ya mbere irabisigura byose maze kuraba parti ya mbere. Donc tutangura gutahura tutangura kumenya icyo twadushaka kuvuga. Bon nibaze yuko na Edith Benit intuzenya iyo seri mugitangura kwitegura asanzwe ayirimo. Yeah. Marateguranye. Nshobora kumubaza gato bijanye n'iyo seri kugira twumve Benit. Iyo seri muri ko mutegura nayindi ko mbaza twumvise ishare ryo muvukanyi twumve mwiki muravye ukungene mwayiteguye n'ukungene mwayikinye nk'ubu nka jewe canke undi muntu ari karakuraba ariko akurabira kuri screen yewe woyimubwira nka gute ace yisanga ari muri iyo filme canke yumva acavuga ati hako abanza kuyimbwira numva ukureka ngene ndavyirabire uburyo wo mubwira akisanga muri iyo filme canke agize envie yo kuja kuyiraba. Kuyimuku expliquer ya umubwire ati burya ari ya filme imeze ukuntu twari nka usanga no kugwana byarimo nka watoye role yo gushwana ho mu rugo. Njyewe iyo seri ntago ari filme ya seri kubijyanye n'iyo seri njye na inyubako yayo kungene yubatse kungene mwayikinye twayikinye kubijyanye nyine n'abavukana bagirira na ishari bituma umuvandimwe wiwe nyine amwicira ubutunzi basi urumva ubutunzi kishezi umwe yari ntago yari yishoboye murumuna wiwe yishoboye bituma yica murumuna wiwe urumva bituma yica murumuna wiwe ariko byaje kugira ingaruka nini cyane kuri we n'umwana wiwe. Donc ça serait mieux abantu bose bagende bayirebe kuko nyibabwiye nabakinege bagende bayira gusa ni nziza pe kandi irimo leso yubaka pe. Akoreo kakabare n'agace ka mbere ariko rero ngiye kumenga birangiye asasa yarapfuye mu gice ca mbere. Oya agace ka mbere kubera numvise ko harimo wapfuye mu gice ca mbere. Nkode bande muri ako gace ka mbere aracyafite pouvoir nini pe kandi binagaragara ko yishimye pana kwishima mu Kirundi. Donc anezerewe rumva anezerewe ameze neza ameze neza pe muri street nibwo bazabona ibikurikira harimo consequences nivyo nyene ahubwo niho nagira mvuge ati nyimba byaragenze tukabona bashwanye mu rugo mugabo ari sheri ya mbere bikarangira umwe apfuye katwa tuvuga yuko ari ishari ryo muvukanyi. Abantu baraba bamva iyo filme mutubwiye igice ca mbere boca bitega nk'iki mu bice bizokurikira dufatiye mbere ku gice kizokurikira ico gice ca kabiri. Igice cya kabiri gikurikira ko ndumva naco kirashobora kuba kiri hafi so something kiri samedi gusa babanze barebe icyambere pe ngize ngo mbibabwire hano nk'amatsiko baha kugira basigarana amatsiko bavuga ati ndumva ahubwo rero kandabe ya mbere ko numvise birangira harimo umuntu apfuye numve tizokurikira burya rero tina wa wundi nk'akarorero ntiyosya bwose nizere ko ujye ureba amaseri ukunze kuyareba pe ahera ku kibazo gusa uba ushaka kureba suite kandi niyo bayipostinze n'uno munsi ntago batubwira ngo ejo bizamera gutya urumva kugira ngo tugire envie twitegure kureba suite ikurikira urumva ngize ngo mbabwire ukuntu parti ya kabiri nubwo nababwira aka extrait to gatoya bahita bacika intege bahita byibwira suite karangirira mu mitwe yabo tu taseremye bagende bakurikirana ya mbere kandi bazategereze samedi deuxième partie. Ariko kimwe bumve yuko nimba vyarashitse umwe akitaba Imana iyi filme ntiyahereye ngaho. Oya ntiyahereye. Ejira bandanye tubone ikindi gice. Gitangura kandi ni nziza pe. Okay, nongera kubaza Florence muri Dream TV ndumva Dream Team ubu ndumva yuko mufise ibikorwa muri kumukora filme murafise iyo muri ko murasohora mwamaze gushira hanze igice mbe niyo filme yonyene canke bijana na filme muri Dream Team ce twumva mwo filme gusa nta bindi bikorwa musanzwe mukora. Dream Team dukora nk'ibintu byinshi. Okay, filme niyo idushira hamwe filme cyane niyo
donc niyo dushire imbere igihe nk'ubu tumaze tubonye tumaze gukina histoire tuba twanditse twara tumaze kuyikina na turahejeje tuba turonse nka pause rero duca dushamwe ibindi turakina n'amaje kuryoherwa gusa tukagira ibiganiro n'abandi bantu dukora ibintu byinshi habamo ibintu byinshi muri Dream Team na ko dutegura no kugira ama video ya motivation apana série cyangwa apana film just aka video kagufi mugabo kagira ico gafashije ku muntu karaba kigisha kubijanye n'ibintu bitandukanye muri society. Yeah. Nuko rero mwebwe muba mugenda mudukurikirana murumva yuko kumwe twabasezerana yuko impano zanyegeje hari yazogena tuzibazanira muzibone uyari achieve your dream tufashe nabandi bagere ahagaragara mu babone mu bafashe kugira ngo izo mpano zabo bazigeze kure baziteze imbere amubona yuko nigiye gucacu batuko dukora dutera imbere muri mu bice ibinabiriya rero ntuzutera imbere wenyene fasha nabandi muterane imbere twabazaniye itimu y'abakina filme ni Dream Team nyene urumva yuko baje gutuyagira urugendo rwabo baheruka gutangura go gukina filme Florence muje vuba mu mukino wa filme ngaha neza na neza nibaze ko mubije mu mwaje nk'ababigize umwuga ariko rero ni ikibuga mutisanzemwe mwenyene mutarabambere musanzemwo abandi bakora ivyo bikogwa mwaje mwiteguye gute guhangana n'abandi bariko bakina filme canke gukorana nabo Jambere twaje muri filme twahuye ari abantu babikunze abantu babishoboye abantu umuntu wese yarafise indoto yo kuzogeraho agejeje film agejeje impano yiwe mugabo nitwari dufise ahantu nyene tuyerekana nko novuga hama tumaze guhura nka Dream Team turava dutangure igroup turayitangura hama ni sinovuga ko twaje guhangana umuntu wese akini ivyiyumviro vyiwe undi akini ivyiyumviro vyiwe kene biyeganye ariko ndazi muzisanga mwahanganye n'abandi kuko muzosohora igikorwa nawe basohore urumva ko tuzosanga tuko turabikorwa byinshi bigiye bitandukanye uzokora neza tuzomwigirako uzokora nabi tuzomusumba nerega nico nyene basi nashatse kuvuga muje ahantu musanze abandi bariko bakora ibikorwa nk'ivyo muje gukora mwari muje mwiteguye gute ngira ngo uvuze muzoshobora kwigira ku bandi bariko bakora neza cyane en fait twahagurutse duhagurutse ntitwadusubira inyuma ahubwo turatera imbere kandi n'abashaka kugenda kuraba filme zacu bashaka kuraba aho tugeze bakavuga vraiment ari ikintu cyahindutse baravye iyo twatanguriye ko naho tugeze bavuga vraiment aba bantu hari difference hama kuvuga ngo kwigira ku bandi canke guhangana nabo nkuko nabivuze ntuzokora neza tuzomyigira ko ari iciza bacigirako ariko dufatiye ariko aho tugeze nk'ubu kuko mwaraje muganubwo mwaje ndaza bari basanze bakina filme mwarababona amazina agiye atandukanye turavye aba ba Liberi cyangwa tukaraba basami ba Ravine n'abandi abo mwarabaraba ndabizi avuye ko mutangura muvuga ati turaje muri filme nta yindi motivation nk'umuntu mwaravuze ati turaraba filme ari kujya muntu aragitinga fresh muri filme natwebwe tuje twakora nkabwo tukanamusumvye nk'umuntu yabaye nk'icitegerezo kuri mwewe nka Dream Team ava yuko mutangura neza professionnellement umuziki nako filme aho rero nje ndavuga personnellement wewe yego nje abantu bamotiva cyane muri filme si tuje nkunda kuraba ama filme y'aba Nigeria y'aba Americain nizo filme nkunda kuraba sinovuga ngo ndazi amazina yabo mugabo ndaziraba nkaraba ibikorwa byabo nkabona aho bageze ni pay nyine zimaze gutera imbere mu bintu vya film barazi ivyo bariko barakora uravye nyene filme yabo uravuga vraiment nta kintu no korija ngambona barakinye vraiment alors nibo ndaba nkabona nkavuga vraiment urya muntu shaka kuba nk'urya muntu ibintu akora ingene aviva scene en fait naba bazandi kava urya muntu vraiment yanditse histoire yigisha histoire y'ibirigisha yashaka
guhindura ubuzima bw'umuntu. ya ahama noke ntacyo wavuze ku ruhande rw'iwawe ariko muri babiri Benid niwe muri filme ukiza ukaja ugasanga abo dream team bariko bakorera we waruje ufise impano yo gukina filme ariko warufise icitegerezo ciwawe muri filme byagenze gute yari dream team nyene canke yari nkumwe mugenzawe umuntu yaguhaye ciyumviro cyo kumva ko kwinjira neza muri filme nanjye personnellement nkunda kureba izo filme z'aba Nigeria n'aba Korean na izi za K-drama nimbo zizi nizo nkunze kureba gusa nanjye amazina ntukana ntabwo ari cyane ko hari amazina nkunze ntabwo ari nka Hit ni umunigerian umukinnyi umukobwa w'umunigerian akina amafilme niwe muntu njya mbona antuka nkumva ndi inspiré yitwa Rit nkumva ndi inspiré nkunze kureba filme ziwe niyo ngiye gukina filme nshyira image yiwe mbere yanjye tu kira nkaho ari uri gukina tu ugafata ugashaka kwigira ukaje basi nko muri image yiwe basi ariko rero muri kumukora ibikorwa byanyu muba mufise aho mushaka kugera nico mugera ko nico mukuramo nko muri dream team uravye ingene muri ko murakina finalité yo gukina kwanyu mwiteze umusaruro mwiteze bwa mbere na mbere ni nk'uwuhe muvuga ati nubwo tuko turakora ibyo tuko turakora byose twitezemwo umusaruro uyu nuriye ko aho urashobora kuvuga ati reka dukore filme dukoremo amafaranga kunuku cyane reka dukore filme dutume dusova societe kanaka muri ivyo nko muri dream team imeze gute urabona muri dream team je navuga ni famille kandi twese mu bintu byose dukora nimba no gukina filme ndagira ngo twese nta muntu ujye utekereza ngiye gukina kugira ngo tuzagera ahantu tutangire gukorera cyangwa tutangire guhembwa amafaranga menshi pe arenze urabona buri muntu akina kuri intérêt ziwe nkine gutya peut-être hari ahantu bazampamagaza nanjye nkagenda ku representa groupe yanjye ariyo dream team ibijyanye no ku intérêt personnel nibyo ngibyo to ni intérêt personnel ya buri muntu wese nizere ko buri muntu wese akora ku giti kiwe kugira ngo agire aho azigeza wenyine agende anagura amayide menshi yagure ide nyinshi yiga ibintu byinshi ku bijyanye na filme kandi ndabona tugeze kure kandi turanafatikanya muri bikorwa ushaka kumufasha nta ngorane dream team en fait cinéma abantu bibaza ngo cinéma kinye cinéma uronka amahera ahubwo cinéma uratanga amahera kuvuga ngo uzogira igihe uronka amahera biragusaba ko ukora cyane naho ugiye gukina ngo uronka amahera uzoruha ubivemo woruhuka bivamo rero en fait keke dukina tubanza kuraba histoire tugiye kwandika tukavuga iyi histoire irashaka gufasha abantu donc gufasha abantu societe nk'ibintu batetse nk'ubu twakinye ishari ry'umuvukanyi hari nk'umuntu ashaka kwiraba akavuga ngo akareba aho ishari rishaka gushitsa umuntu kubera ikintu cyose ugikoze kigira inconvénient ari kibi kiba gifite inconvénient alors wakoze ikintu kibi kizokugaruka do utaha kizokugaruka urumva nk'ubu ugiye kuraba nka partie yacimye donc iyo série yacu urashaka kuraba histoire irimo ikagufasha habe natwe ariko twazikinye ari igihe wisubira kumva kumbe bimeze kirege ko ari wayikinye kubera nyine histoire yagukoze kuvuga vraiment abantu bakiye kubaha gutya muri societe ishari ntacyo bimaze gukora ikibi nta intérêt irimo urumva twebwe ikintu cya mbere dukeneye ni ukwigisha societe kubona societe ihindutse nk'ubu je no hura n'umuntu nkabwa vraiment bijya ibintu wakinye byaramfashije mu buzima nari meze uku ca ndahinduka uku vyonjohera gusomba umuntu woma n'amahera akavuga ngo kubera ukina cinema akira amahera ugure fana mugabo maye fana ivyo nakinye bitakugiye cyangwa ngo bikwigishe ntacyo biyo bimaze mbona nta intérêt biri ya nuko rero imbere yuko dusozera ndababaza ikibazo kimwe en general kuri filme Ndundi haruhande ya dream team kuri filme Ndundi muravye aho igeze ubu kuko mwavuze ati uwo kina n'uwo kina abe international
nkuko namwe muraba filme za bari burayi canke he ukuntu gute wokina abe international muravye rero filme ndundi ngira ngo no ngaha mu karere ari nago rubuga mwinjiyemwo mugace mugereranya n'ahandi mwe muyibona gute haraho bariko barava baja kubera uravye filme zo muri 2010 n'izi za 2024 urabona ko ari ikintu cahindutse hari abantu vraiment bahagurutse kubera igihugu cabo kubera nyene indoto zabo kava vraiment jengene ko filme yanje izorabwa n'isi yose urumva hari abantu nyene bamaze kubona kava vraiment bagiye muri filme bafise objectif atari ya indi navuze ngo y'amahera mugabo bashaka ko bateza imbere igihugu na groupe muri rusange nka groupe baba bakoreramo alors je nico kintu nshaka kuvuga ko urabona ko hari donc ari ahantu bageze ntabwo ari kwa kundi wa kera ubu ari intambwe bateye amarero dusozera ngira ngo ngaruka kuri mwebwe nyene uko muba muriko mukora mu bikorwa byanyu vya misi yose ariko numvise mbaje ikibazo kiri rusange nko kuri Dream Team anumvise yuko mwese yishura personnellement ntaco uranyishura personnellement nundi aranyishura personnellement indoto ufise muri Dream Team canke n'uyundi afise muri Dream Team ni nkiyihe mu bikorwa muri ko murakora indoto yiwawe indoto yanje icambere na mbere nkuko nabivuze nukubona ko ari twese uko turi nka Dream Team dutera imbere tugatera imbere mvuze gutera imbere mu mpano umva namba bahoro kino kageza ubushobo kuduga kine n'ibindi kuduga hama ikindi nukubona ko nyene nka group dushobora kubandanya twaguka nk'umuryango kubera amfata turacari bake kubona twaguka tukabaha akazamwe n'abamama n'abapapa muri Dream Team hama tugateza imbere igihugu donc ifilme ntibe yo mu Burundi gusa ikaba yo muri Africa hose donc nka kujya nako duhora turabazo muri zo hanze nabo bakarabizi wacu ni nkaho ushaka kugera Benit nawe ubwi wawe kuva uje muri Dream Team naho mugeze indoto yiwawe ushaka kuzibonamwo nk'umukinyi wa filme mu rubuga umaze kwinjiramo neza ni nkiyihe kuri wewe indoto yanje nukwagura Dream Team tukazatera imbere tukagera kure apana ngo twagira nk'ahantu nge ntago nakwishima kubona nsohotse nkagenda kukinira ahandi hantu nkasiga groupe yanje yonyine ngo kubera ko kubera ko don yanje yagutse urumva oya jewe nifuza yuko twatera imbere twese hamwe n'abandi bakaza bagasanga turi ndabona ari icyo pe yadufasha tumenyekanye natwe ahantu hose n'urwo rukundo rukakomeza tukakomeza kurugira kuko muri Dream Team turakundana cyane pe cyane turakundana kandi nifuza ko byaguma gutyo kandi tukanaguka mu bintu byinshi abakinnyi ba filme bageraho nk'abakinnyi ba filme bazwi bien sûr una performing uze wisange wabaye nka wa muntu uzenya wa mwidore wawe cyangwa murenze kandi ndi muri Dream Team bajije ati urafise ukungene muri ko mubona filme ndundi ngene iriko igenda mukamuvuga ati nako France yavuze ati kanaka bivanye no kungena zo bariko akina neza no mwisunga nkakina neza nkawe canke arenza ko navyo mwese mwahurije ko ariko murazi mazina dufise ngaha mu gihugu cacu abasanzwe bakina ngaha mu gihugu cacu haba no mu Rwanda canke hanyene hafi nk'abantu mubona filme ariko bayitwaramo neza bashobora gufasha n'abandi bakadoga impano zikagera kure ni nkaya haraho mubona yego barahari nkiri muri Congo nakundaga kureba Advin ndagira ngo ni umurundi
Alvin naramukundaga pe nakundaga ibintu yakoraga bijyanye n'amafilm sinzi yakinaga n'undi mukobwa nimba ari Mokenzi niba ari Mokenzi bariya ndabona ko uburyo yagitingamwo hariho attraction basishobora gutanga mu kintu cyane hariho barabizi pe kandi n'abantu navuga barakurikirwa cyane nuko Florence wewe bimeze gute hari amazina ubona uvuga ati amazina arico ariko arafasha muri industry ya cinema ngaha iwacu ndetse n'izindi impano zishobora kugira aho zuririye nazo zikagira aho zogera nkiri umwana ari umuntu nakunda wakinye filime ya Mugisha kubayizi Mugisha nabiri kunzira izo filime ni umuntu wazikinye nubu ndashaka kandi kuyitangura nkayiraba nuvo kandi nkumva kandi ni filime nziza cyane gose nabiri kunzira nkaga ni filime nziza gose umuntu wayikinye vraiment yari yumviriye n'ibintu yakinye ari ibintu byiza cyane gose nubu ngira Mugisha narayiraba nkarira kabiri gatatu ariko malheureusement sinzi yagiye ntitukimubona yaragiye hama mushasha muri no minsi mbona ko abirimwo neza cyane gose ndashanje n'umukobwa kandi ashaka kumutivana je nk'umukobwa yitwa Fanny Fanny umuravye aravuga ati uyu mugore kunyina ariko akira umuhati afise n'uwicitegereza no kuba icitegereza ya mukobwa yakoze mariage umudamu n'umuntu akora ikintu agikora arakiviva ikintu cyose akora arakiviva ukana ko akora ikintu agishatse agikunze niyo mpamvu mukunda kandi vraiment aramotiva ndabyo ngene karatinga avuga vraiment nuko rero reka nongere ndabashimire kandi nongera ntumirira abantu guca bagenda kuri ni Clementine TV Clementine TV show barabe iyo serie yanyu kungene imeze barabe tuvize twanyu mwagiye mukora barabe yuko namwe ivyo muri ko mukina mu biviva nkuko uhejeje kubitubwira mvuga ati rero mubandanye mukora mutera imbere ibikorwa byanyu bitere imbere aho muri uno munsi ejo muzobe mwahageze inshuro zitanu nuko rero namwebwe bakunzi bacu mudukurikirana buri munsi buri saha mukurikirana ivyo twakwiye dukora reka ndabashimira ndabakengurukire kuri aka kanya mufashe mukamara umwanya muri kuri ecran za telefone zanyu imashini zanyu muraba kino kiganiro muri abantu bacu turabantu banyu duteye imbere twese tugaterana imbere twese hamwe byo bari byiza kuruta andababwira ati gena bandanye mugire subscribe mugire na share ibikorwa nk'ibandanye bishikira abantu benshi kugira ngo izi mpano nyine twagiye tubazanira muzibone mwongere mugire ico muzikoresha muzivyaze umusaruro ndababwira ati peace out.